mbinguni sitaona adui zangu tena, hayatakuwa mambo ya kupokonya. Sauti nitamtolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. Haleluya! Siko bizohora, hazogera igihe dushika iyo tuja, kandi tuzogira umunezero. Hariya nta mwansi ariyo. Turekaza umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Fabien Shikano, tukidisha Imana yakubariye. Yesu nashimwe. Sinzi ko hari umuntu yoba azi gutera aka gakorasi kavuga ngo hariya kumva ya Yesu baratanzwe igifukamunwa. Aroyi duterera. Aha. Oh, noneho twarabimenye. Haleluya, noneho twarabimenye. Tubivuge, noneho twarabimenye. Oh, hariya kumva ya Yesu baratanze igiturire ku basoda, bababwira ngo ntibavuge ibanga ko Yesu umwami wacu yapfutse. Noneho twarabimenye, hariya kumva we bari batanze igiturire kamuna none tume. Oh, noneho twarabimenye umwami, noneho twarabimenye umwami wacu, noneho twarabimenye, noneho twarabimenye isengero, noneho twarabimenye isengero, noneho twarabimenye, noneho twarabimenye, twarabimenye. Haleluya! Twagize gute? Sawa, murakoze. Reka rero twagomba duce nsoma ijambo ry'Imana, ariko imbere yaho nagira manze mvuge byari ko nongeye gushimira Imana cyane yamfashije gushika hano, n'abarongozi bacu bakuru bandungitse, ngashimira n'abarongozi bahanyene banyakiriye, kandi banyakiriye neza, banjamika heza, bangaburira neza. Ibyo byose Yesu nabiherwa umugisha. Yesu nashimwe. Sinarinda kuvuga byinshi kuko naridondoye ndivuga umunsi munana twaje dukwiye abana sabo gusa, hariho nabandi basigaye basohotse bari mu ngo, nabandi batarasohoka. Abo bose rero Imana yaduhezagiye uko nyene. Hirya y'ejo nigishije abantu bubatse ku mugoroba, wawundi nababwira yari uyo nyene. Njyanda bivuga araha
nabuze neza nti jewe mu bantu bubatse Imana yugufasha ukubaka nka jewe ubutomboye atagushika ngo ndabigira nagombye ugacisha mwe ngaha uko ndiko ndabivuga turi twenyene namwebwe mwavuga bati oya umusiguzi nikavuga nawe nyene yobyivugira n'abana barabizi kandi je narakijijwe no mudamu wanje arabizi nimumba ko nasubiramwo bimwe navuze wa munsi arabizi n'abana barabizi ko nakijijwe apana bimwe byo gukirizwa mu isengero gusa kuko hari umugabo umwe yitwa sinzi ko ari Yongico umunsi umwe yaravuze ubutumwa hama umugore we yacaraza arangije kuvuga ubutumwa acavuga ati nje ngomba uguma kwa altari nyene uwo munsi ndidutaha ati kubera iki tudataha tije ngomba twubaka akazu ahanyene haba ariho tuba ukonda kubona ha mu isengero kwa altari sikumeze muhira ngomba rero umenda kubona nkukumeza nyene. Yesu adufashe. Yesu adufashe. None rero reka dusoma amajambo y'Imana kumbure uyu munsi si umunsi wo gutevya cyane. Ndi umusaza akunda kunezerwa niyo gituma ubona namashiramo agakorasi cyangwa akavyino namanda gashiramwo umusaza asaze akunda kunezerwa. Raba Matayo 28 duhere ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 10. Kwejo twavuze amajambo yo kubabazwa kwa Yesu. Uno munsi ngwa kuvuga ku majambo yo kuzuka kugira ngo turabe uwo Yesu ninde ko ejo twasonja mu byavuga ngo wame wibuka Yesu Kristo. Yesu ninde twaramuvuze ejo twaravuze ngene yababajwe turavuga amajambo ndwi yavugiye ku musaraba. Uyu munsi rero tugira ngo tuvuge ingene yazutse. Yesu nadufashe. Waundi yamfasha gusoma naze Matayo 28 ushobora guhera ku murongo wa mbere yodufasha. Ukuzuka kwa Yesu. Umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi ndwi umutwenzi ugomba gutambika Maria Magadalena na Maria wundi baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru araza kura cakibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo impuzu ziwe zera nka sheregi. Ubwoba yateye abararirizi bubashira mu gatengo bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati mweho ntimutinye kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze ngo murabaho umwami yararyamye. Nimukwakwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya iyo niho muzobonanira. Nuko nivyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi biruka kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahwana nabo ati n'amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati ntimutinye nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya niho tuzobonanira. Amen. Haleluya. Abwira mugenzi bati n'amahoro. Mubaza ati n'amahoro. N'amahoro. Nani mbere mubivuga ati n'amahoro. Kuko Yesu tuvuga n'umwami w'amahoro. Niwe yatanga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hano ku munsi w'ejo nkuko nabivuze twabonye ijambo ryavuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ntabwo yapfuye gusa ariko kandi yarazutse. Ibi turabihamya tukavyemeza uko n'ivyemezo byavyo biriho. Naho twumvise ko hari abari bagombye kuvuga ngo sivyo ariko gushika igihe twarabimenye. Sema amena. Sema amena.
hano rero Yesu amaze gupfa, kuko icyari cyamuzanye yari yaje gucungura abantu, kandi bidaciye mu bundi buryo, ariko biciye mu buryo bwo kubambwa, gupfa apfiriye ku musaraba. Icyo narabivuze yuko Yesu ntabwo yiyahuye. Eka Yesu ntabwo yishwe na malariya, ariko baramwishe, yicwa n'abayahudi. Urubanza rwaciwe na Pilato aramweza, ariko abakuru b'idini bafatanije n'abakuru ba politiki. Icyo narabwiye gusa buriya za politiciye bamwishe Yesu, ariko yishwe n'idini, kuko bari bafitaniye ingorane. Babona aronka benshi, babona agiye kubakura mu by'idini ryabo, bakabona agiye kubakura ko abantu babo, batereka tumwikize. Arapfa baramwica, bari bazi yuko apfuye atakundi, ariko kandi ntiyapfuye ngo ahereyo. Yesu adufashe, Yesu nadufashe. Turabona rero haragera igihe yapfuye ku munsi, yafashwe kuwa kane, kuwa gatanu apfa kuwa gatanu, yirirwa mu mva, yaraye mu mva kuwa gatanu. Kuwa gatandatu yirirwayo, abansi biwe babaherezi, b'abafarisayo, b'abasadukayo, b'abakuru b'idini baranezerwa cyane. Kuwa gatandatu biriwe babyina, ari umunsi mukuru ukomeye cyane. Wa mwansi yatuvuye ku izosi, wa mwansi yapfuye. None rero ngira ngo biriwe, sinze amafete bari bafise uko yangana. Mugabo nawe ntawe yari yapfuye. Muri Petero haratwereka ko yari yagiye kubwira ubutumwa abantu bapfuye kera. Aho sininda kujayo. Yesu nadufashe. Yarapfuye, byarashitse arapfa, kuko yari umuntu 100% n'Imana kandi 100%. Yapfuye ku buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impwemu ntabwo yapfuye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Kuzuka rero, hazuka icagizene, icabanje gupfa. Iyo tutaba tuvuga ngo yadapfa, nitwari kuvuga ngo yarazutse. Ariko nagira ngo ndababwire impfu ziri mu buryo butatu. Hari urupfu umuntu apfa ahagaze, hakaba n'urupfu umuntu apfa bakamuhamba, ugasanga turagiye kumuzika kumwe tubajana hariya. Hari n'urupfu baca bagwita urwa kabiri, ariko je bamwe ndagwita n'urwa gatatu. Bibiri bivuga ngo n'urwa kabiri. Mugabo duharuye urupfu umuntu apfa ahagaze, ko ni Bibiri bivuga, tugaca duharura kandi n'urundi rupfu nago nyene umuntu apfa tukamuhamba impemu zahagaze, tugaca no gwita urwa kabiri. Urwa gatatu mwumva ndiko nanyuranya gatoyi, nuko kuko Bibiliya zose irazivuga uko ari zitatu. N'urupfu bita urwa kabiri mu gitabo cy'Ibyahishuwe, urupfu abantu bazozuka bakazozukira mwizuka rigira rya nyuma. Byashuwe 20 no turusanga aho nta gakiza kazoba kakihari, byose bizoba byarangiye. Yesu nadufashe. Abantu benshi rero baragenda barapfuye, ugasanga bapiriye hejuru. Nukuvuga Bibiliya iravuga mu Efeso, iravuga yuko abantu ingwi kangure, wewe usinziriye uzuka uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haleluya, haleluya. Namwe muramumva bavuga ngo narapfishije mpagaze, yarapfuye ahagaze. Hanyuma kuzuka nako, hazuka rero icyapfuye. Turumva ko na Yesu yazutse ari ukubereke, kubera yuko yapfuye. Umurongo wa 6 tuvuga, dusomye ngo yazutse nguko yari yarabivuze. Yari yaravuze ko azozuka, kuko Bibiliya iratomoye cyane. Turavise ibice ntitunda kubisoma ko igihe kitaturindira. Mu gice cya 12 mu gitabo cya Matayo, n'igice cya 56 32 12 turasoma dusanga Yesu yari yaravuze ati nibanyica, nabo nyene yari yarabibabwiye ngo nzozuka, nzomarayo kabiri, ku munsi ugira gatatu nzoca nzuka. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Bariko baragira iminsi mikuru rero biryoshe bimeze. Baravuga ati byari byo byose. Hari ukuntu umugabo babyicuze bati byari byo byose. Ujya muntu yavuze kurya basha, akiriho yaravuze ko azozuka. None rero mushireko abararirizi, abo bararizi bamurarire, kuko aramutse
hagize abantu baza bakamwiba bigishwa biwe, ikinyoma coca gikomera kurusha icambere, byoca biboneka ko umenga yavuze ukuri. None shiraho abaraririza, so muri gice ca 27 turabibona, sinda kwasoma. Shiraho abaraririza bagenda kubibwira Pilato. Pilato avuga ati abasoda genda nimujane, aravuga no kwa Herodi, abasoda jana, kandi abasoda bakomeye bazi kurinda bikaze, abarinda umukuru w'igihugu. Sinzi, ndibaza ko batabara, ntabyo nzi, ariko ndibaza ko batara ari abasoda basanzwe. Baragenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, baca baragenda baramucunga, baracunga iyo mva, ngo baje kuyicunga, bararaho, bongera birirwaho, bongera bararaho. Turabona rero ibintu byabaye, ububasha bwo kuzuka bwa Yesu. Narabwiye ko Yesu ntabwo tumugereranya n'aba bandi bantu. Hari abantu bafise bashinze amadini usanga bayitirirwa. Ejo narababwiye nsobanuye neza, kandi nta n'uwo mpaririza. Ndavuga ko Yesu bamwe bavuga ngo ni Isa, bagaruka bakavuga ngo ni umuhanuzi. Oya, ngo bagaca mvuga ngo ni nka Muhammad, bagaca bavuga ngo ni nka Zoroaster, bagaca bavuga ngo ni nka Buddha, nk'abahanuzi bose ngo bagiye babaho. Wapi? Haleluya! Iyo amenanye n'impumuriza. Haleluya! 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 Umviriza, uwo Yesu tuvuga atandukanye nabo bose. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Yaje avuye mu ijuru aza ngaha kw'isi azanywe no gukiza, niko ijambo ryiwe ijambo ry'Imana rivuga. Yaraje n'umuremyi. Yohana 1 mu murongo wa mbere turabona ko ivyaremwe byose byaremwe nawe, kandi yuko ari Imana. Jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, kandi ivyaremwe byose ari we yabiremye. Ninde wundi muntu mu bahanuzi babayeho yaremye? Yesu adufashe, Yesu adufashe. Sindashika ahantu rero. Uyo twebwe twizeye n'umugabo w'abagabo, n'umwami w'abami. Ejo twarabonye ku musaraba banditse ngo Yesu umunyanazareti, umwami w'abayahudi. Abayahudi baravuga ngo vuga ngo andika ko yigize umwami w'abayahudi. Nawe aravuga, Pilato aravuga ngo ico nanditse. Amena, amena. N'umwami yabutse ari umwami. Abanyabwenge baje kumuraba. Ejo nabwiye ko hari kontina zitatu ico gihe, canke hari imigabane yari ikiri 3, ntiyari bwa imigabane, ntiyari bwashika 5. Nkubu yari imigabane 3 gusa, ni yari kwisi. Abaje kumuraba yavutse baragaragaje ko ari umwami. Mujye bamuzaniye izabo, kandi baje babaza ngo umwami yavutse ari hehe. Haleluya! Mbega Yesu n'umwami? N'umwami? N'umwami gusa? N'umwami w'iki? Aganze iki? Aganze iki? Abaganza ni Alfa, ni Omega, ni itanguriro, ni iherezo, afise imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Sema amena. Haleluya! Haleluya! Yo nagiye mu muka ndiko ndasenga, aramuranja mu gifaransa, personne n'est comparable à toi Seigneur. Nta numwe. Haleluya! Haleluya! Nta numwe mu bahanuzi, oya, nta numwe mu bavugishwa n'Imana. Mbere we yavuze ngo abanyitangiye imbere bose barabasuma n'amabandi gusa, ariko jewe, haleluya, haleluya, ngo naje ngo zironke ubugingo, kandi ziburonke bugizende busaguse. Sema amen. Haleluya! Mupepe umwami wacu sha, muhe n'amashi kwanza. Haleluya! Mu gitondo kirahore bashizeho abararirizi bakomeye bahabona, kuko bavuga bati bakimuhamba baceregeka ko ikibuye
baca bashirako ishashara, basizeho abasada babwira ati mucunge, tugasanga n'agashashara kavuye ko muzovuga iyo mwari muri. Agashashara muzobisigura neza. Bagize gutya, bugiye guca, bararindiriye saa 8 saa 9 y'ijoro saa 10, kandi saa 10 imaze kugera niho ukibaza ibihava biba uri umunyezamu. Njya niho abanyezamu bacatorana agati, baza bumva isi iratigise, iriko iranyiganga kuko Yesu byose niwe yabiremye. Sema amena, sema amena. N'ibidukikije biramwubaha. Isi iratigita, ati wapi kubona aho twakiriye, oya iratigita. Bibiri ivuga ngo marayika nawe acaramanuka. Haraho nasomye ngo urubanza rwashingiwe mu ijuru. Amen amena, amen amena. Ruciribwa mu ijuru. Shetani yari yamaze kwigamba avuga ngo namutsinze ndamutsindagira, ariko mu ijuru ingingo zirarabwa. Murandaba abacamanza, nanezerwa abacamanza barabanezera. Ugiye kuburana haraho cyane cyane ugiye gutsinda niho uryoherwa cyane, mugabo utsindwa murabyumva nturyoherwa rwose. Mwene bavuga ngo twihweje kwitegeka ibwirizwa shingiro itegeko rinaka ryo mu 1980 na kangahe ngo agakwego bakadonda ibyo bintu. Reka. Yesu adufashe ngo twihweje ibyo byose, urubanza rwayo rurashemeye mu ngingo zose. Amen amen. Amashi menshi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Twihweje Yesu aratsinze. Marayika manuka n'akarubanza rw'itongo ruciribwa ku mugazo shikayo. Marayika aramanuka. Haleluya. Mananduburira amaso yanje ku misozi, ugucaba kwanje kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturu, kumana yaremye ijuru, kuwiteka niho guturuka, kumana yaremye ijuru n'isi. Iyo tremblement canke nyamugigima biriko biranyiganga, ntasi yo kwakira umwami w'abami ngo imugumye, kandi ari we yayiremye. Mubyemeze, mubivuge mu buyenzi, mubivuge hariya hepfo. Mbega mwe barasuka umwavu bahitwa ngo ikubuterere hose, mubivuge. Amen amen amen. Amen amen. Amen amen. Fari umwami w'abami gize gutya, marayika aramanuka afata nyakibuye aragitembagaza, kuko imva bahamba mu mva ushobora kwinjiramo. Ndiko nasobita mu binyigisha, imva ipima imetero imwe gutya n'imetero imwe gutya, byarasaba ko wunama. Mugabo hirya abatwazananye barazanirwa ku kinogo haji wacu, baca bavyumva neza kujya mubona kya kinogo ababirigi bimvye, urabona uko kimeze. Mugabo hirya umuryango wose bashobora kuhamba mu mvi imwe, mugabo umwe hose baca bashiramwe ivyumba. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Kandi iyo mva rero bamuhambyemo siweri yari imva ikomeye cyane, izindi zari zizimbye. Uwitwa Yosefu niwe yatunze cyane. Mwabatunze muri mwishenge, korera Imana kuko ibyo mufise tutabeshanye burya sigwaho, urabyitirirwa gusa. Murabyemera bijya nibyo witirirwa. None ubize etaje zitanu wibaza ko ari kwawe, ujyama muri zingahe, ujyama mu vyumva bingahe, wagira imodoka zitatu canke zine, uvise ibibanza bingahe. Nta modoka nimwe, uvise ikibanza kitarenga kine, n'isahani igumari imwe. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Acazana ibintu vyiwe bizimvye kugira ngo bibihambemwo Yesu. Ico kirena reka nje ndengana atembagaje rero ico kibuye. Bibiri ivuga ngo acacicarako. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesu yazamutse kera, babasoda bacurangutse, bavundaganye, bararyamye, harahicaye. Twebwe tukiri nkiri mutoya twahora tugenda turwana turi abahungu tukanegana ngo twumvirane ingene dukomeye. Ndabyibuka kw'ishure tugakubitana ibiryo bitumwereka, umukubise hasi ukamwicarako wabutsinzwe, yaca atangura kukubwira ngo ikirogorya ninde akwicayeko, ukavuga ngo ni jewe. Akaca kubaza ngo imbwa ninde, uti ni jewe. Ati vuga ko ndi so wawe, uri dawe. Avuga ko ni nyoko wawe, uri mawe. None ko yakwicayeko. Haleluya, haleluya. Hari abantu shetani yicayeko muri iki gihe, yicayeko uno munsi baguma usanga reka. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ibohore. Agize gutya mu gitondo hacaza abagore ndabakunda cyane, kuko abagore n'abantu bafise ama emotion, ntibameze nk'abagabo. Abagabo n'abantu batimbye, mana yanjye. Sino kuva kurira bashi mukabona umugabo ari inzarira, mana we mwijuru. Umugabo abagore abanezerewe akarira, yababaye akarira. Abagabo ntuvuge, baca baraza bazanye ibimota neza ngo bamusige kwari kugira ngo azoshishikare kutabora vuba. Bagezeho basanga ari inkuru nziza, bwira mugenzi bati hari inkuru nziza, musubira ati hari inkuru nziza. Basanga marayika ntiyakiri kandi bwakeye ariho yicaye, ariho cije, babasoda ariho bakiryamye. Arababaza ati mwebwe murondera nde? Turondera Yesu bamuhambye ngaha. Murabona baramuhambye, ari umukunzi wacu, none baramuhambye, yarapfuye, baratwara mukunda, none tumuzane. Muraronderera wapfuye mumva, uwazutse mumva, siyakiri ntari hano, yazutse. Ahubwo genda mubibwire abigishwa babimenye. Nawe ugomba inkuru inyaruka wituma abagore. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ukagomba inkuru yihuta, amakuru yihuta, ntuyatuma abagabo, uzoyatuma abagore. Aho nyene n'umumarayika nawe ntiyatumye abagabo, yatumye abagore. Genda muje kubivuga. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Shiramo kakabyino gatoyi, wahundi kakabyino hariya kumva ya Yesu umpere. Ngo nitumenye ko yazutse hariya kumva bari tukamuna. Ngo nitumenye noneho twarabimenye ko yazutse, noneho twarabimenye. Abwira abo bagore mwebwe ntimutinye. Haleluya. Ndavuga ngaho abakozi Imana, mwebwe ntimutinye kuko yarazutse. Abagabo mwebwe ntimutinye kuko yarazutse. Abagore mwebwe ntimutinye, yarazutse. Haleluya. Bari kuri baroko ntimutinye, yarazutse. Kandi ko yazutse azotuzura. Korari hano ntimutinye, yarazutse. Mwese muvuge muti yarazutse. Bisubiremo na shetani abyumve. Haleluya, haleluya. Mwebwe ntimutinye. Acabwira babasoda bari bakiryamye ati namwe genda mubwire shobuja muti yazutse. Ngira bacyakira ko ati genda ati barabaheza, ati yatubwiye ngo mwaraduhenze, twagiye gucunga utariwe. Amen, 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 amen.
baca bava ngaho bavuruvundi umenga ndababona bagena bavuga ati harabavye mbega tuvuga ngo iki baca mu gisagara bashikira abategetsi atereka wa muntu burya yazutse bati nivyo yazutse kwere yazutse c'est pas possible yazutse vraiment yabazukanye muri none mwebwe ntimwigeze murasana atereka reka ahubwo twe twakuye agahanga natwe turazutse ahubwo ati wa muhungu wa Mariya basi emwe yari kutumara niko abagatolika bamwita ngo umuhungu wa Mariya ati turahatswe ducitse kwicumu Yesu nadufashe inama irakora nubwo nyene baca baravuga ati nimukwiziye inkuru oya urumva mu gisagara babagore babivuze hacaba rero amajambo abiri ukuri n'ikinyoma biriko biragwana muri imisi yacu ukuri n'ikinyoma nivyo biriko biragwana ariko ukuri kuzogirana kuzogirane ukuri kuzotsinda kuko Yesu yitwa avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo haleluya 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 le chemin la vie et la vérité. Haleluya. Haleluya. N'ubuzima. Kangene ndangiza. Ndabona rero batanze iyo raporo habaja mugi abakuru baja. Uwo Yesu ajugumiza n'abakuru. Semame kubwa. Igihe yavuka barajugumiye. Murazi nama yacikorana hariya kwa Herode barajugumiye. N'igihe yapazuka naho nyene bongera barajugumiye. Baca bavuga ati tuzobaha amafaranga menshi babaherezanya abasoda ati ntimuze muvuge kandi cegera ca Kaisari nicabimenya tuzogihwamika burya igiturire nigitanguye ubu camye kiriho. Yesu nadufashe Yesu rero turamubona azuka mu bushobozi bw'Imana uno munsi ari mwijuru kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo azogaruka aje kugirana aje kutujana naho bapfundikanije bavuga ngo ntiyazutse vyaramenyekanye wewe ukaza bavuga ngo umuntu ngo ntiyazutse bamwivye hamugagaruka ugacumuha amahera we umunyezamu bamwibanye wocumuha amahera wocumuhera canke wo mupfunga umunyezamu weje mundi yabwiye shebuja ngo databuja ngo nanenda rota nabi yagomba shebuja yagira aje hanze acamubwira ngo databuja ngo nugende hanze kuko burya ngo narose nabi twarose ngo iki ngo narose urira indege ngo indege irakoroka shebuja ati warose tego sha akazi karaheze ngo ndaguhemba amahera ko umunyezamu ararota none ko bavuga ngo bamutwaye basinziriye babibonye gute kandi basinziriye usinziriye arabona sawa icyo kinyoma rero tukibeshutse nagomba rero kuko atari umunsi wo gutebya ngomba ngo duce tujana muremera ko Yesu yazutse muremera ko yaduze mu ijuru kandi azogaruka kudutwara nagomba rero dusoma ahantu mu gitabo c'Abakolosayi igice ca 3 nagomba gusaba umukozi w'Imana umurongo wa 10 Yesu ubwiwe yaciye abwira abigishwa ngo genda mubabwire mahanga yose mubabwire iyo nkuru genda muzivuge yarishingiye intahe mugatwa twagomba gusoma mu Bakolosayi igice ca 3 reka duhere mu murongo wa mbere dusomere mwari kuzuranwa na Kristo none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana mushira imitima kubiri hejuru ntimuyishire kubiri mwisi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa
namwe muzoca mwerekananwa nawe muri mu bwiza. Yego. Nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi, ingingo zanyu, ubushakanyi, yego, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose, no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa. Namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: uburake, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Yesu adufashe. Niki gice mbere nciye ndangirizako. Paulo yandikira ab'Ikolosayi ababwira ngo none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru mw'ijuru iyo Kristo ari. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Twabonye nyene avuga ngo mwiyambure, mwice ingingo ziri mw'isi. Hari ingingo usanga zarasigaye, namba twarakijijwe, turi muri we nawe kandi ari muri twebwe. Turavize ivyizigiro. Hari jambo nabonyemwo rivuga ngo ni kwifuza ivy'abantu. Badondaguye ingeso nyinshi umuntu akwiye kuvamo, kuko twebwe Bibiri ivuga ngo twarapfuye ku caha, ntidukwiye kukigumamo. Ubu turarindiriye kwiyo mwami wacu Yesu Kristo azoza kudutora. Ikiriko kirambabaza muri no minsi nuko usanga abantu hariho ingingo zasigaye zitakijijwe, bari mu ishengero babamwo batakijijwe. Mu bisanzwe umuntu amaze gukizwa ararindira gusa, abarindiriye kuja mu bwami bw'Imana. Umaze gukizwa neza, ba bantu bingo narababariye ngo ntibikunda ku rugo rwoshobora kuba nabi, bikanga ko abantu babana, kandi ari abantu babiri gusa. Ntibikunda haba harimo umuntu atakijijwe muri bo, canke bose ntibaba barakijijwe. Kuko mu gakiza byose biremera, kandi agakiza karongorera ibintu byose mu byiza. Ayo majambo maze iminsi ndayavuga. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Ici ngingo rero ziri mw'isi, namba twarazuranywe, urumva twe turamaze kuzuka, abakijwe barazutse, bahagaze ahantu. Nari arakagani baduciriye umugani w'imbeba, imbeba y'inyamusozi. Ntimuzizi mwebwe muri Abanyabujumbura, ibyo ntabyo muzi. Imbeba yo mu musozi n'imbeba yo mu nzu. Imbeba yo mu nzu yaritonze, ikabona iratembera, yasohotse hanze, ibona imbeba yo hanze iguma yiruka ninyagirwa, ikibwira ngo ngwino shanda kujane mu nzu aho uzoza urajya uruhutse utirwa batana baguhiga. Ikijana mu nzu, ija mu bigega by'ibigori, ikayibwira ati ntubona jewe ati narashitse, ibi bigega ntivyanje, ibigori n'ivy'iwanje. Bagakika amahirya ati ngo tugenda kwereka tega na bado ntacurabona, ati ntubona ndiyo umuceri ni wiwanje. Bagakika magashika ku mikeke ati niyo mikeke yose ni yiwanje. Gakikama bagashika ku nganda ati nizo ngano zose yayindi gatwenga ngo kwi iyo yo hanze atebwa muri narahombye. Hanyuma aca bagenda bashika rero ko ahantu hari inyama iri ku mutego. Hanyuma ati nizo nyama byo byose ni vyanje. Uravyumva? Umaze kuzuka, umaze gusobanuka, ukamenya ibyo urya n'ibyo utarya, ibyo ukurikira n'ibyo udakurikira. Ejo nababwiye cya Yesu ko hari ibintu bashira ku ntuze, bashira ahantu hamwe bamuha ya sipongo akanka no kwinywa, yari inzoga. Mu migani 31 n'umurongo wa 4 murasoma musanga ngo abami ntibibereye ko abami banywa inzoga n'abaganywa kugira ngo ntibace imanza, ariko inzoga bayihereze umuntu agira apfe kugira ngo yibagire umubabaro wiwe. Jewe rero mparura ko abantu bose banywa inzoga, sinabigira ko nkako atarise. Bameze gute?
Bibiliya nkarura nk'abantu bagira bapfe kuko umuntu atagira pe ntanywa inzoga. Inzoga yibagize imwibagize agira bapfe nabi naho nyene. Imwibagize imibabaro. Reka mvuge kuri ya mbebare. Iyo mbebare naho ni jewe ntwaro bwagijya kanyamateka yakari kokeje ategenda hajya ugiye kajya kanyama naye nyangerera asanze atoya je ntabyo namenyeye je banzo pime je nta n'inyama namenyeye kurya pima wewe ndabe ati reka ndakwerekesha ishisimbirako ye bakamashungo pa ashaka fata amaso arazuka amaso arabuye yicikura hasi iriruka yindi ngerera asanze yo hanze ati basha iyo njya nzuru bunoko ndayihakanye nzoga ivyo mbonye ishikiye abana bayo bati mama kuzura nyaruka kuze wiruka ati reka njize kwicumu handazutse Yesu adufashe ati n'umwana nzosiga ntazopfe yinjiye mu nzu nk'abagabo mwe n'umwana uzosiga ntazopfe yinjiye mu nzu y'abandi. Abagabo bafashwe binjiye mu nzu z'abandi, abagore bafashwe binjiye mu nzu z'abandi, ijya n'injya y'inzurabunoko. Wica ingingo rero ziri mu isi, izo ngingo zisambana ziri mu rusenga n'iziri mu isi ntizabatijwe. Umupasitori wacu wa kera w'umutama yaratubwira tugiye kubatiza agaca avuga ngo abonye wadusize mu mazi ntibikunde agaca agaramira aca ngo musubizeyo ngo musubize agasubira musubizeyo mpaka abombe ingingo zose zine zibatizwe. Bantu bafise ingingo zitabomvye imikembe bayizemo amazi make yisigaye hejuru usanga yahindutse mugabe iri mu mazi usanga atakibazo. Sema amena. Turonde biri hejuru mu ijuru yo Kristari. Sema amena. Dusenga Imana.